Ndabaramukije bakunzi ba Bahati Info TV. Uno mwanya tugomba tugaruke kandi ku buzima bwagiye buraranga Samia Suluhu Hassan uwaraye atowe kuba perezida w'igihugu ca Tanzania mu kiringo c'imyaka 5 uhereye no mwaka kugeza umwaka wa 2025. Fyonda subscribe canke se sabone ku batarabikora hama duhite twikomereza. Nobibutsa ko perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yari yaragiye ku butegetsi ikiringo c'imyaka 5 bitumwe n'urupfu rwabaye rwahora ari perezida John Pombe Magufuli. Noneho uno mwaka ndetse mu kwezi kwa 10 kurenganye tarike 29 z'ukwezi kw'icumi 2025 niho hagaragara itogwa riciye mu muco maze abanyagihugu bamutora ku bice birenga 97% mu gihugu ca Tanzania. Maze uyu yari yaserukiye umugambwe witwa CCM. Gutyo ahejeje gutogwa uno munsi niho yarahira igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 11 2025 maze arahirira ikiringo c'imyaka 5 no kuvuga kugeza umwaka wa 2030. Reka duhite twinjira ku buzima bwiwe uhereye akivutse idonido kugeza ubu. Samia Suluhu Hassan yavukiye mu gisagara ca Makunduchi hariya muri Zanzibar. Akaba yavutse ku itariki canke kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere mu 1960. Akaba ari umwene gihugu cunze ubumwe ca Tanzania. Yavukiye mu muryango w'abarimyi kandi se yari umwarimu mu mashure yisumbuye. Nyina akaba umunywanyi w'urusengero kandi afise umutima wo gufasha abandi. Nyina wiwe yari umu-Islam kuko nubundi Samia asanzwe ari umu-Islam. Ni umwana avuka mu muryango w'abana 5. Mu mwaka w'1978 yashinze urugo na Hafidh Ameir nawe nyene akomoka muri Zanzibar. Akaba ari umunyapolitike mu rwego rwa Zanzibar. Bafitanye abana 4 harimo umukobwa umwe azwi cyane witwa Wanu Hafidh Ameir. Nawe nyene ari depute canke se umukenguza amateka mu nama nkenguza amateka ya Zanzibar. Uyu perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yatanguye amashure abanza canke se primaire mu mashure atandukanye yo muri Zanzibar kuva mu 1966 gushika mu 1972. Yarangije amashure yisumbuye secondaire muri Lumumba Secondary School mu 1977. Mu myaka y'1980 yakurikiranye inyigisho zerekeye administration publique ubuyobozi bwa leta muri Zanzibar Institute of Financial Administration. Mu 1994 yaronse postgraduate diploma in economics muri University of Manchester mu Bwongereza. Mu 2005 yaronse master's degree in community economic development biciye ku biganiro hagati ya Open University of Tanzania na Southern New Hampshire University yo muri USA. Yamenyekanye nk'umugore akunda kwiga no gukunda guteza imbere abandi mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere ry'amakomine mu gihugu ca Tanzania. Uyu perezida w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan mu ntango z'imyaka yo mu 1980 yakoreye World Food Program no kuvuga WFP mu mfunyapfunyo ndetse mu mfunyapfunyo yo mu gifaransa ni PAM canke se majambo yose Programme d'Aliment Mondial mu rwego rwo gufasha mu vyerekeye ibifungurwa n'imibereho myiza y'abanyagihugu mu gihugu ca Tanzania. Mu 2000 yatorewe kuba umunyamabanga wa leta muri Zanzibar canke se umushikiranganje muri Zanzibar ahagarariye ishirahamwe rya Chama cha Mapinduzi CCM. Mu 2005 yaronse manda ya kabiri nk'umunyamabanga wa leta aho yita ku by'ubutunzi iterambere n'abakenyezi. Yakoze cyane mu bijanye no gushigikira abagore n'abakobwa kugira ngo baronke ijambo n'uruhara mu bijanye n'iterambere.
Uyu perezida w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan mu bihumbi 2010 yatorewe kuba umuserukizi MP ahagarariye intara ya Makunduchi mu nama nshingamateka ya Tanzania. Nariga muri Makunduchi muri Zanzibar niho yarasanzwe avuka. Nyuma yaho yagizwe ministri cyangwa se umushiranganje w'igihugu, Minister of State mu Cyongereza, mu biro bya perezida ashinzwe ubumwe bwa Tanzania na Zanzibar. Mu 2014 yabaye vice chairperson w'inteko yanditse itegeko nshinga rishasha rya Tanzania. Mu 2015 ishirahamwe rya chama cha mapinduzi canke se umugambwe wa CCM ryamushize ku rupapuro rw'amatora hamwe na John Pombe Magufuli. Batowe ku majwi menshi maze Samia Suluhu Hassan aba umugore wa mbere mu mateka ya Tanzania kuba icegera cy'umukuru w'igihugu wa Tanzania. Yamamaye kubera ubwitonzi, ukuri ndetse no kunywanisha mu bikorwa bya leta, akunda gukora atabogamye kandi yitanga ku banyagihugu. Uyu yabaye icegera cha president wa Tanzania yarahari ico gihe John Pombe Magufuli uhereye 2015 kugeza 2021. Mu kwezi kwa ntwarante mu 2021 President John Pombe Magufuli yitavye Imana. Kwa 19 ntwarante 2021 Samia Suluhu Hassan yarahiye imbere y'igihugu aba president wa gatandatu wa Tanzania kandi umugore wa mbere ku mwanya witeka nk'iryo. Niwe president wa mbere avuka muri Zanzibar kuva Tanzania yabumbwa na Zanzibar mu 1964. Akaba ariwe yabaye na president wa mbere wa Tanzania w'umugore. President Samia yashize imbere imigambi mikuru gukomeza amahoro n'ubumwe hagati ya Zanzibar na Tanganyika canke se ubumwe bwa Tanzania, kugwiza ishoramari canke se ivy'ubutunzi n'iterambere ry'ibikorwa remezo, amabarabara, amashanyarazi canke se umuyaga nkuba ndetse n'ikoranabuhanga canke se itumatumanaho ry'amakuru. Kwerekana ugushigikira ingingo za COVID ya 19 bitandukanye nuko vyakogwa n'uwo yasubiriye, gufungura itangazamakuru no kongera ubwisanzure bwa politike, gukomeza uburinganire bw'abakenyezi n'abagabo. Samia azwi nk'umugore wicisha bugufi, avuga gake ariko agakora vyinshi. Abamumenye bavuga ko ari umuyobozi w'umutekano, akunda kubaka aho gusenya kandi yitangira gukemura ibibazo biciye mu biganiro. Yemera ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushingira kukubaha amategeko, gucisha bugufi n'ubutungane, ndetse n'ubu ni navyo yemera. Perezida Samia Suluhu Hassan yamenyekanye nk'umugore w'inkerebutsi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Yerekana ko abakenyezi bashobora kuyobora neza nk'abagabo kandi ko amahoro n'iterambere biva mu gusangira ubutegetsi no kubahana. Ni intangarugero ku bakobwa benshi bo muri Afrika bashaka kuzoba abategetsi canke se abaperezida b'ibihugu basanzwe bavukamwo. Mu ncamake, Samia Suluhu Hassan ni umugore w'intwari yavuye mu miryango isanzwe ariko abera akarorero mu bayobozi ba Tanzania na Afrika yose muri rusange. Yitangiye igihugu, ashigikira ubumwe n'amahoro n'iterambere n'uburinganire bw'ibitsina kandi akaba akiri ku butegetsi gushika n'ubu mu mwaka wa 2025. Uyu President Samia Suluhu Hassan w'igihugu cha Tanzania no bibutsa ko kuri uyu wa gatatu kwezi kwa 11 2025 ariho yatiwe canke se yarahiye ku mugaragaro imbere y'isinzi ry'abategetsi, ndetse akaba arahiriye ikiringo c'imyaka 5 mu gihugu cha Tanzania. Bandanya mukurikirana ibiganiro bya Bahati Info TV. Bye bye.